ushitse mu gisagara ugasanga kurya inyama birabatsitaza reka kuzirya ntugire ubwoko ubutumwa bwiza kubera inyama uratsa kuzirika kugira ubabwire ubutumwa bwiza mbw'inyama nizishya zicika icaha hamwe bo oblige guhamagarwa muri ico gihugu ubuzima bwawe bwose uzoreka kuzirya ubuzima bwawe bwose kuko ubutumwa bwiza burutakamara inyama umunsi no kuri tuveje mu gatondo Imana impamagariye ahantu nkasanga aho hantu bambara impuzu z'insato Imana igacyamamagara ubuzima bwanje bwose nzozambara gushika mfuwe sinzova suye kwambara Jordan bizo bihetse kandi nta mubabaro numwe nzogira kuko ubutumwa bwiza niko butera umunezero jewe hama ndiko ndasenga ndabwira mwe mweraje kwisengero bambwiye ngo tugire biriya bintu narinzi ko atari ivyo mwemera arambwira ati ibintu byose sivyo gushika bishetse mu maboko yanje kino cyose ushize mu maboko yanje kigakora kubw'intumbero y'icubahiro canje yego kica kibaco kuko umuziki si satani yawuremye iba amabuye bamwe barayubakisha inzu abandi bakayatera abantu inkoni zimwe zirasobanya urugo rukaburugo rusobanije neza izindi nkoni bakazikubita abantu bakababara bamwe barubaka inzu zikaba ibitaro abandi bakubaka inzu zikaba gasho abandi bakubaka inzu zikaba izo kubamwo abantu turakunda rutine mugabo Imana yamye hiriho izohoraho izi vyabaye izi bizoza izi bintu byose nibiki Imana nishobora kuba muri rutine n'imisogonde na mikeya rero Imana izanye igihe gishasha chance yuko abantu benshi tugihomba nizo nyinshi kuruta tugiprofite abasanzwe bahari abantu bakiri bashasha kubera baba bari bashasha niba baraja muri rutine y'ibintu Imana iraborohera kubakomunika ikintu nico gituma uzora ibintu byinshi ubona bivyagwa n'abajene niko Imana bikomeritse umuntu akuze avuga ati bana je nsanzwe nsenga ibyo bindi bishashe kurambwira nibiki par exemple nk'ubu mu Burundi hari irindi dini rishasha ariko rirakomera idini rya football yego ni idini riko rirakomera gose mugabo abantu bibaza ko ari ibintu bisanzwe ubunyene twofata unyene tukapta FM ubunyene chance zuko mu ma frequence atanu tuza kugwako atatu aza ko ariko avuga football yego biri kuri presque 90% presque genda kwa alors que ni kintu football ni divertissement nimba match twarayiravye ejo kuri kuno munsi ari kiganiro cy'amasaha 3 cyo kuyirezima ingene yagenze ivyo bintu ntibikenewe rero umuntu bw'Imana ni burungi ku muntu gukora ivyo yigombeye agore ko bwonyene ufise capacity yo guhindura umuntu ubuntu bw'Imana nibwo bwonyene ufise capacity yo guhindura umuntu nahandi gufata umuntu kwigura murenze indoro umwibutse ivyaha vyiwe ubizi kumusuma amajoro arara inshuro amaze gupfungwa niwe wazifunzwe oya kubwira umuntu ngo va muri ubwo busuma ngo busuma wishinga ngo buzokwica n'iki ibintu nk'ivyo gati busuma imisho semvye mu gitondo umuntu wese azi ko amaze kuba mu caha kikamunanira kuvamo imisho suvyuka mu gitondo ufata ingingo zo kugiheba gushika wisanze bum uri ndani ukagira culpability ukagira umutima mu bukababara ukigaye ukavuga jewe wapi peut-être nabwo gakitsa kanje ngira na kafo iki ibintu nk'ivyo nta muntu numwe vyavyo bitababaza n'igihugu reka banze kuvuga ivyo ko n'igihugu utarakizwa uvyutse mu gitondo warayuriye amahera atarayi wawe wanyoye inzoga wiciye ku gitanda uravuga ati none jewe ubuzima bwanje ko buja he nta numwe atavyibaza abantu bose bimborirwa nta numwe atavyuka mu gitondo yahevye inzoga iminsi yose avyuka yazihevye warahatidashwe ko urahatagize ibintu nk'ivyo atari amadera akaba vyuwe no ku muryango n'umuntu akora dodora mwarabo ku botike uheraniye gacuka kwejo wambwiye ngo guha inzoga zine ngo uzoyamuha hariho na zitatu waguriye Elvis kavuga ati mperanye inzoga ndwisingira n'amahera ya bisi baramukije cyane bakunzi ba Africart Gospel Tv kuri micro ya mbere ni Uruhusha Cedric kuri micro ya kabiri dufise umutumire Big ZOE canke Regis Barigume niwe mutumire umunsi tugiye kubana muri kino kiganiro tuzakuyaga byinshi tuzakuyaga ku buntu bw'Imana tuvuze ubuntu bw'Imana twibagira ibyagezwe kandi tuzakuyaga ku ijambo addiction dusigura byinshi ku mwana w'Imana usanga ari addicted ku bintu byinshi bitandukanye ariko ugasanga araza mu isengero bikamugora gusohoka muri izo donc muri iyo addiction kanaka aba yahuye nayo so ntatevye reka ndamwakire kuri micro za Africart Gospel TV ndagura mu kici ndagize yamvu meze neza cyane meze neza nawe cyane sawa cyane je kenshi ndakuwenda kwita umwigisha presque igihe cyose numvije video yawe simbura ikintu gishasha ngenda nize Imana ishimwe intumbero ibariye ariko kenshi kwako novuga gute kinakoze ndakumva Big ZOE yakijijwe ryari byagenze gute je nakijijwe muri 2002 ndafise umugenzi vraiment yagize effort yo kumara imyaka myinshi ambwira ubutumwa kambwira urafise umwanya ryari yaranduta yarakuze gato kuri jewe
donc we yarashobora kuronka amahera kampropose dusangira ifanta baje ntanakijijwe tukaja muri iyo programme rimwe na rimwe akanangurira nkanywa inzoga wakanywa ifanta tugasangira akambwira ubutumwa iki ibintu nk'ivyo ntavyo nzi ko yarafise iyo knowledge yuko naho ntakira Yesu ubwo nyene imbuto muri jewe yarasigara vraiment hama muri jewe buke ndavyumva yuko iyi nzira yamambwira iyi nzira fo ku munsi umwe ndayifata ndavyumva ko ari ishobora kunkura mu kibanza ndimwe kuko ndavite gucogengira niga nko mu 8 cyangwa mu 9 biroroshe kuraba umwana ega mu 8 ukumva umenga no umwana bon c'est vrai ko bana bakura vuba mu mutwe nga ukwihenduka ibwira ngo ni umwana ukamenga ati hari akantu bashaka kugira abantu kuko umenga uzoburakira Yesu ntaco Satani wewe n'umunyamayeri bameze nk'intambwe igenda yivuga irondera uwimira ni kuvuga ntabariko arondera abakuze gusa ntabariko arondera abashaje gusa abariko wari we wese uba muto ugira ibiki nico gituma kwakira Yesu nimba ari umuntu ufise utegezwa gusengera canke uri sanse kubwira ubutumwa ntibibwira utaraciga mu 6 ataraciga mu 7 mubwire ubwo nyene kuko yarabimbwira nicaye imbere yiwe byari byoroshe ko yinterpreta nko kumenga siniko ndamutahura cyangwa siniko ndamwumviriza mugana ariko naravyumva cyane kandi ntashe byara travaye muri jewe kandi cyo nkundira ijambo ry'Imana ntibigutravaye ngo bigutera ubwoba birakumurikira en fait ubwiza y'ubutumwa bwiza ubutanze nk'umuco umuntu ari mu mwiza ukamumurikira niyo kubwira ngo kubiri kumuritse en fait urumva abantu benshi bari mu mwiza ntavyo bazi ko bari mu mwiza ushika umuco barasiyaga cyangwa ati bon no kwahora hameze rero uvuga ubutumwa bwiza ntutinye kuvuga ubutumwa bwiza nko kumenga ngo havuba ubajena cyangwa uzoba uri kuragira ibintu by'ububono n'ibiki nimbuzi ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo nitara rimurikira ibirenge vyacu natwebwe turi abana b'umuco ijambo ry'Imana nitara rimurikira ibirenge vyacu harakana abana b'umwijima bobo ijambo ry'Imana shobora gukora kuri bo rero yaragize umwete kumbwira ubutumwa bwiza ku buryo nari maze kubimenya yuko jewe umunsi nzoba ndahantu bagahamagara abantu kwakira Yesu umwami n'umukiza ahantu ntazohava ntakijijwe rero igihe cyose yageze ubutumwa naca nta nagenda gusenga louange kaba iryo shageze ubutumwa nkaca nta kwaba ruguhunga kandi nabanzi ico mpunzi ngabo nyene urumva Imana ni Imana y'ubuntu ntihagarika kudodora ku mutima wawe ijambo ry'Imana rivuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora ngo unyugurira ndinjira dusangire n'ubu nibaza ko na kino kiganiro kiza kudodora ku mitima y'abantu benshi amen bica bigenda gutega no hama umunsi umwe jeudi ndaja gusenga muri louange hama baravuga ubutumwa naho nyene ndatoroka naye ndatoroka ubutumwa bwiza juste butanguye louange iheze mugajye ni Imana nyene Imana ntabone bwigira Imana ishimwe ko idahunyiza kandi idasinzira umunsi umwe nje numva umuntu twigana mbwiye ngo adakijijwe nawe ngo ejo tuzoje muri frate muri serire de maison ikintu tambwira sha cyo namenyere kubitumwa ko kubitumirwamo nabandi bakizwa wo bintumira mu gute wege cyo soro ntumira umbwira yuko sister wari hanze yakurungikiye amahirwe uje kungura icupa ngo okay ngo tuje gusenga ngo no musi nguze tuje gusenga utuvuye ndakugurira icupa ari mu icupa ngaho numva ko biri interesse amaraza kumpitana urumva ubwo busere bwose yashizemwo hama turagenda gusenga hama urumva ko mbanyemereye icupa byari bigoye ko ntakare bavuga ati nkagenda sindarino mu mutwe wanje nibwirani nagumye ngaho kugira ngo duheze gusenga nigire kunywa rya cupa ngaho tujira Imana irikirarondera baravuga ubutumwa bwiza baravuga ati umuntu ashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza navuga ni wa munsi no yukwere ndafasha uzakagendeye ni wa munsi n'uyu nawe nakwepengiye nafatwa c'est vrai ko umuntu wese atarakira Yesu umwami n'umukiza abari munsi y'urupfu rw'ibihe bidashira abamaze gukora vya bindi abantu biti vyaha nayo batarabikora kuko ikintu gituma wemerwa amaso y'Imana siko rutarakora icyaha kubera wakiriye Yesu umwami n'umukiza byonyene sino inzira Imana yaciye kugira mu maso y'Imana twemegwe dushimwe dukundwe dushobore no ku munsi umwe kuzotaha kwa data ni kubera biciye muri Kristo nico gituma natwe bwo twemeye ko twicaye muri Kristo twicarikanye na Kristo ahantu nko mwijuru ni Kristo atunyegeje kuko turi muri we ubu turemewe si question y'ivyo ukora n'ivyo udakora rero uwo munsi jewe nta byaha birebire nigeze ngendera ngo mugabo nari mfise ikibazo c'inzoga no mutima ndavuga nti Imana jewe sinkunda ibintu byo kubesha byo kwigirisha ngo ntabure gushirwa ko hejuru ngo bansengere ngo nakijijwe hameje mu gatondo nzobe niko ndinyegeza abantu kugira ngo inzoga je inzoga ndashaka kuziheba Mana ngira nshirwa ko hejuru bansengere izuka zinkiza ngira ngo habura gato mbwira Imana ntibindi nzovyimenyera
nubwo atavyo nari gushobora nyene abura gatubwira Imana ntibindi nzovyimenyera ubu ngira niho ndabizi ko ryari isengesho umutima nta nivyo narinzi ko niko ndasenga ubwo gusenga navyo narinzi hama ndashirwa ko hejuru baransengera jevre simbeshe vre inzoga nazikunda kandi uri mu rigara ryayo ingeso ikibikini ibintu nk'ivyo Imana kweri dukunda yamari umunsi ishaka kukwereka ati wewe ndagufise muri gahunda yanje uko wibaza ko bifite ibigambi myiza yego nibaza ntibasi bizogera vya bindi vyo kubishobora isomene amindi somene basensange nanyoye kuva uwo munsi gushika ubunyene c'imyaka 20 amen nine nta munsi n'umwe byigeze bisubira na rimwe gensire hari ibindi yagira nkiza buke ico petete nico cyabakikuba nico cyabakimbabaje gose ko narana ko arico kibabaza abavyeyi banje ico gituma nta hijoro ico gituma nivyo kwishuri ntabifata mu buseriye nibiki uwo munsi ubuzima bwanje burahindutse womenga ni ibintu bisanzwe bibaye ngabo nyene Imana nta nduru zirezire ikunda mugacerere ntangere hanyuma igakora ibintu umunsi mukaraba ubuzima bwawe akavuga uti wow Mana ujya mugoroba kweri kwa ruko rero ego nukora kijijwe ico gihe vyari vyoroshe kubona umuntu akijijwe ku ma epoque ya donc ico gihe wakize vyari vyoroshe hariho abajene bake bakijijwe muga nyene ntivyari bwabe vraiment nk'ubu ari abantu benshi bakijijwe bari branche iki ibintu nk'ivyo nyene yari kiri ya myaka warashaka gufata decision yo gukizwa muga decision yo gutwara bibiri ikakugora mugiye gukizwa wayifashe mugiye gendana bibiri yuko ikakugora uburyo gutambukana bibiri yuko cyari kimenyetso cyo gushinga intahe gikomeye kubona nyene dimanche comotse mu rupango nyene na bibiliya gaciruande kakabotike mwaho urunywerako bien sûr gitangurura kanyegera kame waca hirya gushika ubushizi bw'amanga baye ubushizi bw'amanga nyene ugatora bibiliya nyene ugaca iruhande yawo urunywera n'abajama nyene arabaza bien sûr arabaza kukubakwa kubwira gusigaye uri umubono ibikini kibintu nk'ivyo ariko ntabuze abo influence quand même ico gihe ubu maze ko influence benshi ico gihe ntibabuze kubera Imana yarampaye uwo mwete wo kwishingira intahe juste nk'ikizwa bon sinamye mfise ubushizi bw'amanga nyene mfise nibiki mugabo bwazananye n'agakiza jewe bwazananye n'agakiza Imana yarampaye ico kintu nyene cyo guhagararira ivyo nemera hanyuma ndaronka irampa n'umwete wo kwiga gusoma ibitabo by'ijambo ry'Imana nibiki kubyo nyene ndabivuga mfise agaco gakeya k'ivyonzi nibiki ntabivuga mu guhwihwisha ntaca ncika babandi acabwira abantu ngo mwakire Yesu nagaze kanyu muzoja mu muriro ngo Satani azobatwika nibiki ibintu nk'ivyo nintuze ari umuntu kuri TikTok akunda kugira ka blague ka ngo niwemera ko Yesu ngo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo wasaba reka kumwakira uri waje mu muriro uzombwira zebere ko bwo arabigira nk'iblague nibiki mugabo ifo ko abantu bumva yuko Yesu yabambwe kubw'urukundo bakunda yego Yesu ntiyabambwe kugira avuga ati urabona naciye inzira wowe reka kuyicamo rero naciye inzira ni utayiciyemwo ibisigaye nzokwereka si ivyo umuntu wese atayiciyemwo Yesu biramubabaza yego nta ijambo ry'Imana rivuga ngo ntaryoherega urupfu rw'umunyavyaha ngo nigituma atevye gushitsa isezerano nuko arindiriye ko benshi bakizwa ni kuvuga urukundo niko gwatwaye Yesu ku musaraba hamwe twari dupfuye twishira ivyaha byacu yatugize bazima yari inje gituma ya filme ya Yesu yasohoka ijya kabiri bayita ngo Passion de Christ niko kudupfira yari passion cyari kintu kimuturira ku mutima avuga ati aha yego ubwoko bwanje tweza kubwigaruka nabo rero urumva nico hari abona bereye icitegererezo Imana yarampaye iyo boldness yakirikare yo gushingira Imana intahe iki hama nasengera mu isengero batumotiva gose gukora evangelisation umva wiro nacenera tuva nasuye kubagarukamwo hakirikare pa kubagarukamwo gadusubire gusangira inzoga cyo kwicarana nabo ngabiko ndababwira ubutumwa bwiza mubwira babwira ubutumwa bwiza mwenda kwicarana baba ariko banyubiyeri baba ariko barabaya baba ari mu biki n'ibintu nk'ivyo kavuga uti mva nta moto umugiye baza ko ari je mvuye ku rugo mugabo nyene ego rero novuga nti Imana mpaye umwete gushingira ntayakirikare nuko ngira ngo ata web TV zari zihari nk'uko nari kwamfise ibiganiro byo muri 2010 muri 2003 uko ravuga ubutumwa ego tutaza kubigaho gato ariko la fois passée nabonye mugira anniversaire ya 20 icyumviro cha Urban Gospel Music cyavuye hewe icyumviro cha Urban Gospel Music rero ni c'Imana vraiment ni c'Imana kuko ari abantu bibaza yuko jewe kuva nk'ikizwa okay
narakizwa nambara kuko yari style mu gihe canje ndazi bira vy'amanimero turakaza ko mukanyego amafareka ibintu nk'ivyo hama nkijijwe abakizwa ntibambara uko ngije nakizwa bakizwa ebana ni jinsi yari gake kandi siri kuvuga muri Pentecote ntihari muri Pentecote ijinsi ya derave yoyo yarakarakasa mutwe urumva ivy'inkofera sino bijamwo byo kwambara jogging ngiye gusenga sino bijamwo rero nikuvuga je nkikizwa nambara amatisi ngantu kumwe kwanje wambira agakizo je nabisa amatisi nabisa amashati ama big size mambwa nyene turi mu quartier nyene kumunsi wo kina basket iki bien sûr asanga ijezi yaragumyeho iki bintu nk'ivyo amaje rap narayiririmba ntarakizwa mugabo bien sûr umuziki uri rube no mu military yo mu isengero donc yo hanze y'isengero ntivyari bwabe byinshi gose mugabo narigeze kugira ikiganiro umunsi umwe ku radio hama ko mu Ngagara hatari ivyo bintu by'abaririmbyi n'ibiki umwana wo mu Ngagara aririmba ku radio kanumva ico gihe kera iradio byari bikiri ibintu vyatari ku radio haca umukuru w'igihugu n'abashikiranganje nibo nyene bavuga ku radio nta wundi muntu yavuga ku radio urumva mu kati yako ngo wamupeta vyibushe ngo bari ngo yaciye ku radio yariko agira iki ngo yariko aririmba wamenga ni filme ya science fiction bumvise rero umunsi nahamwe quartier nsanga abantu bumvirije ikiganiro ebana wamenga ntumbaze wamenga sinzi ikintu nagize bona je nabona ari vyatari mva naje vyari vyansirprenye sinenze ko biza kugira iyo efe rero nkizwa hari abantu bazi ko ndirimba hama umunsi umwe bonane iri mu kugera gero veillero 31 tudacambwira ngo muri veille none ngo uzorape duhamagara umuntu nzogamagara mu ndirimbo ngo ujya dora tugira imeze kuno kwa muzukape tiyumvira uyu mupapa arazi neka aravuga ibyo ari byo umva no mwisi ibyo bintu ntibyari byemewe uyereka kugira ngo tubigire mu isengero muri jewe nuko nyine yari umurongozi wo hejuru niyo nari nkiza mu isengero senda bimenyereye gose sino yaba ari ndifise izo nguvu nako kumbwira oya ntibishoboka ntako muhabwa ndamwigisha n'ivyo bintu ntibikorwa mu isengero jeje nari kubimwigishiriza je nyene mugabo abibwiye ko ntari bisizo nguvu zo kumuhakanira ko yari umurongozi wo hejuru nyine ndavyiyumvira ko hama ico gihe ari umugenzi naye mperwa kuronka umugenzi akijijwe akenshi akunda gufata umwanya wo gusenga yari yanyigishije vraiment ku kintu cyo gusenga no muri warafise chambre de prière canja mucu ndavuga reka profite iyi minsi 3 nakareko bice bigwamwe mva yabimbwiye ari jeudi tuboneka cyane profita vendredi mvuye ku ishuri nje muri chambre de prière zoshengo moya na samedi peut-être na dimanche mvuye gusenga nsubireyo nyene profite mbaza Imana mugabo profite na jensenge narakunda gusenga gose cyo gihe vraiment harimo deja guhungagira sinje kwirigara nibiki mba ndaronsa umungira mu masengesho donc ebana umurondeye bigi muhiri wabo kamubura no gusengera kamubura kurikira uziko ari mu cyumba cy'amasengesho ego hama ndiko ndasenga ndabwira mwe mweraje kwisengero bambwiye ngo tugire biriya bintu narinzi ko atari ivyo mwemera arambwira ati ibintu byose sivyo gushika bishetse mu maboko yanje kintu cyose ushize mu maboko yanje kigakora kubw'intumbero y'icubahiro canje kica kibaco kuko umuziki si satani yawuremye iba amabuye bamwe barayubakisha inzu abandi bakayatera abantu inkoni zimwe zirasobanya urugo rukaba urugo rusobanije neza izindi nkoni bakazikubita abantu bakababara bamwe barubaka inzu zikaba ibitaro abandi bakubaka inzu zikaba gasho abandi bakubaka inzu zikaba izo kubamwo donc ibintu byose nta kintu kibi kibaho nta kintu ciza kibaho aba ikintu gifite intumbero nziza intumbero niba nziza umutima uri nyuma y'icyo uri kurakora ni uba mwiza Bibiliya nico ndayikundira ico gihe petete sinabwo yamenye cyane byari bigoye ko Imana inyagisha ikoresheje ijambo ry'Imana Bibiliya nibivuga ati umuntu arashobora kugwego go gutanga ivyiwe byose atarukundo rurimo uno munsi kuri kuntu twukunda ibintu womenga ati yareka shaje wampaye ibintu urankunda nta kindi Bibiliya ivuga ati umuntu yotanga ivyiwe byose atarukundo rurimo rero ati si question yuko ati urumva no gutanga birashobora kuba bibi no kuyitanga birashobora kuba bibi gushika bitanzwe kubw'umutima wo guhesha Imana icubahiro Imana irambwira ati nimba rero bigi uri ready kurapa kubw'icubahiro canje navyo nenda vyakira ndavuga akarorero Imana yampaye akarorero ka Mose n'inkoni yarafise Mose ahura n'Imana Imana yaramaje atufise iki
jewe yaba ndi Mose nawe we ndibaza nawe we ndibaza wari kubwira mu Imana uti nta kintu na kimwe cyemfise kandi Imana niyo kubaza ngo ufise iki umwungere ufise inkoni mu maboko urabitse inkoni ufise ariyo kuragira ucubwira Imana ngo mfise inkoni oya je nawe twari kwishura ati nta kimwe dufise Imana twehera ndumwungere narangaye mugabo Mose abwira Imana ati si inkoni Imana avuga iti koresha iyo nkoni nyene meye nkoni nta kimwe de special yari ifise nta mavuta yari isize ntiyayivanye ubwama kiba kwa Farawo nta kintu na kimwe cyatari yari ifise muga ko Imana mubaje ati ufise iki ati je mfise inkoni Imana ikamubwira ati genda niyo nkoni nyene inkoni yari hejeje gutoranywa yari hejeje gucika iyera yari hejeje gucika donc ikintu gikomeye yego rero amasohokanye iryo jambo hamico kundira ijambo ry'Imana iyo Imana iguhaye ijambo ku kintu energy riguha iryo jambo niyo ibiteye ubwoba gusumba yego ebana urumva ndasohotse turagize rero 31 mugabo intango ya Urban Gospel ibibayiyo ntazi ivyo ari vyo atanumwe azi ivyo ari vyo mugabo turavyo bigeze no musimya y'imyaka 20 Imana yarizi ivyo ari vyo yo yarizi ivyo ari vyo vraiment Imana iraturera uko abandi bagiye barazamwo ba GG7 ba Prince ba Maraki ba GN abo bose bamwe presque tous twari mu magroupe jewe na GG na Didier tutwize GMP ba Maraki yarafise groupe yitwa Born for Truth ba Prince yarafise groupe yitwa Washindi ba GN yarafise groupe yitwa G Life H4C yari twese tugiye hamwe yaciba crew donc za GMP razandi zose zigiye hamwe type yari korana ico gihe hariho na groupe yitwa Ambassador urumva rero hewe voilà Urban Gospel biravutse ukebuka Imana icinzira no kuri igihe ubu rero ko izi 20 ans anniversaire ndavyo observer mva vraiment shima Imana cyane kubera iki ndabona ibintu byinshi imitego myinshi twari kugwamwo avuga nti kino kintu ni Imana kidusimbishije nta maturité yo kukirenganika twari dufise tubona yuko yari Imana nyene no musubiriza ngaho naho ari mwe mu yari yagufashije ntabwo bati ibintu naho ndabigiyemo sinzi ko nzokomve kundi umuntu agire hapo nko je ndabigiye jewe rero nibaza yuko nicyo gituma yari Imana yakubwiye ko urwo mvyizoyumvire ushitsi muri ko muraja ukaraba iruhande yawe ukabona ibintu bimaze kubakika n'ibiki wo kubaza ati bino bintu byabaye ryari kuri ntavyo uvuga wabigize gusa mbwa ntuvuga ryari byabaye vraiment nuko ntuvuga ryari byabaye nta rap c'est vrai umvuga bari barapere bakuze ngabico rap au départ y'interesse abakiri bato n'ibiki Prince twahuye ayikora ari muto iki ibintu nk'ivyo ubwo mwese akatumuse tugahura afise umuriro wiwe afise passion yiwe mpora nibaza ikibazo sinzi ko barapere sinzi ko ari Imana yabigize canke ari kubera ngira ngo barapere sinzi ko ari kutinya kubajije baca biro turuva basenga gose canke bazi ijambo ry'Imana gose uramaze kumva ati periko aravuga ijambo ry'Imana uramaze kumva David ariko aravuga ijambo ry'Imana Prince je urumva Maraki rero bari bazali ba GG7 bose murani bazali sinzi ko barapere bagira ubwoba bwo kubajije canke iki bagaca biro turuva aribo basenga gose canke basoma ijambo ry'Imana gose mugabo kenshi jewe ko ndabamara mu mwanya no kubwira nti jewe zombwira ntegura inama n'abarapere 30 hamwe mu mwenda mu minota 5 yo gupartage ikintu wumva je ndamuzi David cyane ni ibintu bitanga sinzi ko ari Imana bigira sinzi ko ari ko byahuriranye uko bigahurira nabasanze agira ikintu nk'ivyo igihe kimwe twa dufise tournage ya clip icihera bwije gose donc cha dutahana mu nzu na David na Full Life na Keros nimba ari nande sinibo kundi twari turi kumwe donc dutahi wanje turi bane hama turafungura turatera inkuru cyandabwira baze ebana jewe ngira njyame cyo nzoja ahantu cyandabasiga muri salo jeje mu cyumba kuryama basigara muri salo ko ari aba filme nibiki muganyene naje sinasinzira ndateba nuba ko filme bayizimije batanguye kuyaga ijambo ry'Imana bariko yaga ijambo ry'Imana cyandasinzira nko mu masa 10 baca batangura gusenga abahungu mugira mumbomorera inzu ebana basa kubatagura gusenga nyene ndavyuka nyene ko barasenga acha sinaje no muri saro kubasanga je nca ngoma nsengera mu cyumba nategereza ndabumviriza igitangaza vraiment rero novuga nti ibi bintu byose ni Imana yavyubatse gake gake ni Imana yavyubatse gake gake sinzi kurabona MTC iri muri evangelisation barabye ndabazi vraiment cyane
sinzi ico ni Imana rero yavyubatse gake sinigeze ngira ibihe byo kuvuga ngo yego nyene za 2016 dukora evangelisation kuri beat iki comme toi ariho natangwe kwisanga ndi kumwe nabo ari benshi duhurira hamwe nyene ugatangura nyene kumenyana buke buke ukagongana na karaktere ya naka ukagongana na karaktere ya naka ukanyene bisanzwe nta muri ahantu uri wenyene ntaye muza kubomana mugadeke mubaye witi mutangura kuza murabomana nibiki no kudakunda ingene nambara no kudakunda ibiki ibintu nk'ivyo mugabo ntivyigeze bibi ibintu bavuga ngo jewe ngo naratondetse ibi wiki n'ikintu nk'ivyo Imana yarampa icyumviro tugishira mu icyumviro gitoya bigaca bigira efe y'imyaka 5 Prince akaza akambwira akaturondera umunsi umwe dukorana indirimbo turi abaraperi turi hamwe tugakora 1000 km bigaca bivyara H4C bigaca bigira indi myaka ingahe umenga birikora ukuntu nibihe bintu wishimira Big iyo ubonye Africart Gospel Music hanigeze ubu hewe jewe ikintu nishimira Ivana mvuga Imana warakoze kunshiramwo muri no munyenga ukampamwo lift nanje ntibibe ntarimwo ari passage muri biriya nkunda gisagara cyari cugarijwe catewe haca haza umuntu avugishwa ati ejo nkaya masaha igisagara cyari cyatewe ku buryo watangiye bari bakironka inzara yatanguye kwica abantu batanguye kuza barajya amakaka y'inyoni nibiki haca haza umuntu avuga ati ngo ejo nkaya masaha muri kino gihugu cacu tuzoba injya ebana arijya nawe ibana ibintu byose bizimbutse n'ikindi kintu nk'ivyo haca umuntu jari arabitwenga arabihakana ko nda paraphrase arabitwenga arabihakana baca umburugisha cyambwira ati bizoba mugabo ntavyo uzojyako kubera Imana izanye igihe gishasha twebwe abantu turakunda routine turakunda repeat akantu kawe umaze kwigirira neza ukametriza ukamenya ngene ga function wamucisha akagucuka subiramo kandi nyene kwiga ibyo twagize karakunda usigaye ugera hano ubona kagira uryamye ubona kagira utiyumviriye abantu turakunda routine mugabo Imana yamye hizohoraho izi vyabaye izi bizoza izi bintu byose nibiki Imana nishobora kuba muri routine n'imisogonde na mikeye rero Imana izanye igihe gishasha chance yuko abantu benshi tugihomba nizo nyinshi kuruta tugiprofita abasanzwe bahari abantu bakiri bashasha kubera baba ari bashasha niba baraja muri routine y'ibintu Imana iraborohera kuba communicate ikintu nico gituma uzora ibintu byinshi ubona bivyagwa n'abajene niko Imana ibikomeritse umuntu akuze avuga ati Bana je nsanzwe nsenga ivyo bindi bishashe kurambwira nibiki umva Imana urungitse umuntu aje gusigurira umumama yakijijwe muri 180 agasenga gushika muri 2000 atumva abantu bavuga mu ndimi muri 2000 ucitanga kumusigurira parler en langue gati cyo ibintu byo kurazana nibiki mugo cyo domo mujene yikirijwe muri uwo mwana ukamusigurira parler en langue akavuga mu ndimi akumva arahiye mu nda acagenda kondera abana reka hingo ndabasengere mutavuga mu ndimi musenga gute Imana ikabiri introduce ikindi gihe gishaje rero umva abantu turakunda routine nibiki izo examples zindatanze mvuga ni nari gushobora kurata iyo moma iyo vraiment atabamwe muyera nyene aho mu bwenge ama gukoroha nibiki mugabe bien sinaje habaye bya bindi nyene nari mushasha c'est vrai ubwoba bwari gushobora kumbuza nibaza ko naca gituma Imana itigera itwereka iguhishuriye ikintu umuntu wene yabicafye neza Imana ngo irikira kuja butsikiyaga ngo kwereka ibuye rimwe ngo uhonyoye kujya yakweretse ngo niho haserukira indo zo guhonyora uvuze Imana yahasha ngo makura ya nyene ati rindi ntiriza kuko ni mu kwizera ati mugabo nishobora kukwereka yuko kugira ubone yuko uhavugira ukavuga uti runo rugenda gushika hariya turiko tujabuka mu mazi ubwo nubwo ati nyizere mugabo kandi buyura aribona we honyora basi kuri ubona basi urabiko atarindiriza rero Imana ishimwe ko Imana itwereka hariya ku mpera abantu benshi bo bivamwo abantu benshi babwira Imana ati Imana reka tugire ibinyene tuko turagira Imana tureke kuja kurondera ingorane hariya kurumva baravuze ko ibintu tugira ari byo kwiyerekana ari iby'isi ari iby'abadayimoni hari abahungu basengera ahantu hamwe abo bitwa abambasado umusumwazo umushitsi ababwira ngo mondaje mugira ivyo bintu ngo murako muja umuriro n'amaguru abiri urumva uri umujene murakakubwira kuri podium mu isengero n'imiburi naho ugomba kabandanya mugabo kabe muraza kugira amajoro make y'abasudasinzira mugabo Imana n'umwizigirwa yego ivyo nishimira vraiment ni kuri ni kw'Imana yanshizemwo ikampiyo lift kw'Imana yaturinze hamwe no munsi kabimeze ko bimeze hakaba haravutse abajene ubu bakuze
ubu ariko bamwe bariko baragira ama mariage vuba zo arabapapa rero bamaze kuba mama donc hari abapapa deja ba Cedric twari kumwe muri HFC ba Gigi benshi sindabivuga kumenya abantu bavashora kuvuga bose Mana yarabaye umwizigirwa hama kuzoba ariko araraba ikiganiro manika kuyagisha ikintu udahora ubona handi fata umwanya wawe banze kwanza usenge Imana iguhe message iri claire banze guhumurira ukwiye ku buryo hama kandi nturindire ko ucuza kubinsigurira je umucyarabwira ngo nivyo ngo ndi kumwe narashaka kubinsigurira sindavyumva urashaka kubinsigurira nkavyita vya satani mugabo wewe tera intambwe n'Imana yawe ntucuja gutera intambwe zawe twebwe mu bintu bikomeye Imana yaturinze ingwano zidakenewe tugeze tushaka kwisigura nizo dushaka kugira abantu batadutahura ngo muri mudutahura mwebwe ngo mugira abantu bimwemo aho tugiye aho hari igikorane cy'amasengesho twarasenga tugataha tugiye aho hari igikorane cy'umuziki tutatumiwe twinjoye ngo umuziki wabatumiwe tukitahira nta munsi tweze turekrama ngo niko mutegura ibintu ntimudushiremo we mudwe natwe turape mwaza ko ari mwe nyene muri abantu b'Imana nta na kimwe tugeze turekrama nta komba zirinite tweze tugira watujija twarirenganira uko ku buryo mu nyuma aribo badekuvura yuko aba bantu by'ukuri kumuna ko gatera Jevre ndashaka gusaba ikigongo kubera ikiko je nawe tutarigira tuyaga nabi mwekera narabajije ndakiguhaye ico kigongo kandi Imana ishimwe kuko rugendo mwarwizewe n'Imana atari je twayaze kugira ndagukonvenke yuko ivyo ngira biri mu Imana rero iyo iri muri parti imwe nshimira Imana cyane ko Imana turinze izo ntambara za gusa twikwegera abansi tudakeneye twikwegera nta kantu kimbabaza nko kunyerera ku kantu gasanga urobije gusaba ikigongo yo bihurira gusa byari kurengana urobije kumbwira urambabarira no kuri sinashaka ikindi kintu nk'ivyo rero uvuga ntego bike muri byinshi nishimira ico kirimo ego big iyo umuntu avuze ijambo idini cyangwa umunyedini ubu bitahura gute hewe idini hari umuntu yari definishije neza yavuze ngo idini ni cy'abantu biyumvira ku Mana rero nibaza yuko abantu biratugora nico gituma uza gusanga ari isengero ryitwa Horeb ryitwa Bomberge ryitwa Vivante bose n'abakizwa ubwo umuntu wo muri Horeb aba mwijabe ararengana Vivante aje gusengera muri Horeb ahirindi bari mu Kanyosha canke hehe ibintu nk'ivyo ikintu cyene gituma arengana sikwera Yesu gituma arengana ariko wera ikindi cyiyumviro kimwe kirimwo kwisengera iwawe isengero ryabona rya Yesu mugabo harimo iciyumviro kimwe swati cha pastori wawe ngena abona ibintu ngena akora ibintu ngena akunda ibintu arico gituma twese twaza ko abantu dusengera atari amadini ego twese n'amadini kuko naje umunsi nagira isengero n'umunsi nagira isengero cyari bidini cyari bidini gora ushiramo iciyumviro cyawe n'imiburi Kristo ntubamukuye mu bien sûr ntuza kurambura ni remplace umusaraba nturamplace iki mugabo peut-être dufatura kunda kugira sport biroroshye ko umusanga uri kuravuga nta mukirisa atagira sport abaho umva mu bukirisu ugiye kongera ngo na principe ya sport jeraje undi nawe akunda gusoma ibitabo agacavuga ngo nta mukirisa adasoma igitabo abaho mu bukirisu agiye kongera ngo gusoma ibitabo yego urumva rero nibaza ko amadini ari uko avuka mugari rimwe na rimwe abantu rero bagaca ari abexagera bagexagera bagaca bumvikana yuko nta mukirisu nta muntu yubaha Imana yoga inyama bigaca bihera peut-être abadventiste bavutse uko kora bumva umenga ko inyama nto buri umuntu w'Imana nibiki muga bien sûr rero umva rimwe na rimwe hari abaderapa nyene bakajamwe ibindi bintu bakavanga ijambo ry'Imana bagatangura kuvangirwa na Yesu bagatangura kurondera ingene bamushira hano hagati na hagati ibintu bimwe n'ibindi bikaba birebire rero mvuga nti kugira ngo sinje mu detail maremare idini ni cimvira abantu bimvira ku Mana bongeyemwe mu ijambo ry'Imana ukuntu wowe ubona Imana ukuntu wowe bibaza ko Imana iri canke yiyumvira canke ikora ibintu mugabo gace vyongeramwe mu ijambo ry'Imana hora wigisha hama muri ayo madini nyene twese niwe twumviye ubutumwa mugabo akamaro k'ubutumwa bwiza naka nuko ivyo nyene amadini kuri rya dini nyene usengeramwo ubutumwa bwiza barabakubwira nimba utashimuhira udahora wumva ushaka gusenga nimba utashimuhira udahora wumva ushaka kandi gusura kuyugururira Bibiliya ngo uyisome nimba utashimuhira udahora wumva ushaka uko mutoyi wawe amenye ubutumwa bwiza canke mu banyu wamenye ubutumwa bwiza cyangwa mwicarana ku ishuri cyangwa mwicarana ku kazi akenera kumenya ubutumwa bwiza aho hano usengera ibintu bakubwira ubirabe neza kuko urumva objectif yo kumviriza umuntu ari kwigisha ijambo ry'Imana
nubwira kurungike kurondera Yesu personnel wawe wenyene sino je ntangwano zirezire z'amadini uhorubona intahe z'abantu bamenye Yesu basenga muri Islam bari mu idini twese abakristo benshi twakwa kuvuga yuko ritari ryo mugabo nimba mu mutima wawe urondera guhinduka nimba mu mutima wawe urondera Imana wironderera ku musozi wironderera mu cumbu wironderera ku kiyaga wironderera mu idini ry'igiporotisiya ry'igikatolika canke ry'Islam uri kurondera Imana uvuga uti Imana je ndakeneye guhinduka ndumva ko kibanza ndimwo bidashoboka ko mpinduka atari wowe mpinduye izi addiction urumogi ubusambanyi izi nzoga kuba umenga singirejo kunungira nisamburiye ku rugo rwanje kandi je ntashaka kurusambura bino bintu byose Imana ndakungize ntabare uwo mu Islam uwo mu Katolika uwo muki uwo mu dive ubico ushaka cyose mwiryo sengesho karisenga by'ukuri mu mutima kuko Imana yo iraryumva ku mutima wawe yo iri connected nawe iraryumva kabivuga by'ukuri aho woje kubivugira no mu idini ryose wabivugiramo Imana iraza kumva kandi iraza gutabara rero tungana cy'amadini ntacantwaye kuko atuma abantu umunsi amadini par exemple nk'ubu mu Burundi hari idini rishasha ariko rirakomera idini rya football yego ni idini riko rirakomera gose muga abantu bibaza ko ari ibintu bisanzwe ubu nyene twofata nyene tukapta FM ubu nyene chance zuko mu ma frequence atanu tuza kugwako atatu aza ko avuga football yego biri kuri presque 90% presque jenda kwari alors que ni kintu football ni divertissement nimba match twarayiravye ejo kuri kuno munsi ari kiganiro cy'amasaha 3 cyo kuyirezima ingene yagenze ivyo bintu ntibikenewe mugabo urumva umaze kuvuga ikintu amasaha 3 abantu muri bus kumva football ucira wandi radio mukozi football bankekere biki ahantu uza kuja ubu ahantu henshi ugiye majority y'abantu ariko bayaga football yego cyenda kubarira alors que ni kintu mu buzima bwabo badakeneye bari gushira kukiraba bagatera inkuru bavuye ko bakayaga ibindi bintu ico kintu ntigikenewe ni divertissement kujya undi yavuye muri natation atubwira ati basha piscine yo kuri entente yogiranije na piscine y'ikiriri ntavyo aza kutubwira yarakeneye kugira piscine yayigize vyaheze arashaka kutubwira gatoya yavuye muri piscine kuri nagiyo yari meze fresh muzoze tujane kurabira heze gadushaka kuraba match ejo abatuyumvirize no munsi mu gatondo ameje ku mugoroba tuyage hama mu ijoro ndayipartage kuri stati yo kandi exactly ntuzabura none ikintu gicitse ikintu cyambere uvuga okay ijambo ry'Imana rivuga ko ivyo muvyuzuye umutima ari byo bisesekara mu kanwa tuyaze football ejo no munsi na hirya ejo sura ko umutima wacu uzuye Yesu motife kubera turaba porotije na umutima wacu uzuye football ntuzuye Yesu ninde umuntu no munsi afise umugenzi afise chance zuko iyo bahuye a 80% baza kuyaga ijambo ry'Imana indamufise mugabo ninde wewe nyene umukizwa wewe nyene ufise umugenzi uzi ko 80% muhuye muza kuyaga football wonda bizi kumufise none avyemeza kumufise antwa benshi turabafise muga uwo muri circle niyo mwahura ku ijambo rya kane rya gatanu zo mutanga kuyaga ijambo ry'Imana nibake mugabo bifata nk'ibisanzwe nashaka ko ari ikindi kintu kiyo kiraza kandi kibi cyane ego ariko mango duherewe duhishije asigaye hari amashingiro menshi avuga ubuntu bw'Imana cyane wowe watanga kuko uri wakera gatoya watanguye kumva amashingiro avuga ubuntu bw'Imana ryari hewe kugira ngo turonke uwo mwanya basi wo kuza tura all yo kuva football partage gatoya tuceye tuvuge football nije twazokama amasura mu jambo umwanya wawe gusenga relation personnelle na Yesu kuko ujya udayifise biragoye ko partage ibintu bakubwiye kwisengera iwanyu kuko naje kwisengera wacu ari ibintu batubwiye yego mugabe yari ibintu hari naho bo wanavyibagiye cyangwa nta hantu wavyanditse ukene kwenda kubisoma mugabo iyo uvuye muhira hoje kuraba kansenyema ukanota utuntu tubiri dutatu biroroshe ko nivyo mufise muri we biroroshe ko dubivuga uti Imana cyane ariko ndarabansenyema umuntu agisigura bikira ibintu nk'ivyo ufu muvuga urumba zikibazo uvyibaza ko iki ururuka gisanga twagiye rero ubajije ikibazo ti watangwe kumva ryari ubuntu buvugwa hewe jevra nakijije kweri simbeshe kweri ubuntu iyo basubira ati kubw'ubuntu bwayo twakijijwe cyane barimvye indirimbo ivuga mu ijambo ubuntu mugabo ko biza nka révélation abitangura kuvugwa gose 2010 mu ma 2010 haraje ikintu cha identité muri Kristo twaracitse muri Kristo twaronse kuba avant 2010 no kuri simbeshe no havyo numva mu isengero je nkora ko ndamwe 2010 ngumvuga icyari mu gishashe cyari cyo byari kungora kuvuga
kandi umuntu akije abacitse cyari mu gishasha. Yego. Rero hatanga kuri icyo kintu cya identité cya muri Kristo twaracitse, muri Kristo turi vyaremwe bishasha, ababatirijwe muri we twacitse imwe nawe. Donc kubyo umuntu avuga ijambo akavuga ati cyo mujinitse muri Bibiliya ugasanga ririyo ubuntu bugeretswe ku bundi, ubuntu bwadukijije kubwo kwizera, bwadukijije kubwo kwizera, ukavuga ati nagira n'umusaraba n'ibintu nk'ivyo. Rero biba harabayeho iyo parti. Bien sûr, Paulo atangura kwigisha ubuntu, ikibazo abantu cyambere bamubajije ari naco igihe cyose uri ahantu uvuze ubuntu aricyo kica kibubu, abantu ntibanarealiza ko icyo kibazo cyene babaje Paulo, batumenga ivyo bintu yagiye kuvuga tuvyumvirije, umengo yagiye kubwira abantu ngo nimwibereho ko mwigombeye ntaco muzoba, mwitwara uko mushaka ntaco muzoba, umenga nivyo ugombye kuvuga. Mugabo sivyo, kuko abantu barabayeho imyaka myinshi babwirwa ijambo ry'Imana, babwirwa Imana ni muyubahe, ni mwirinde, ni mwitandukanye, niho muzohimbara umutima w'Imana. Sawa, gushika umunsi umwe Yesu ahuye n'umuntu muri Bibiliya bita ngo umusore w'umutunzi. N'igituma Bibiliya bipreshije ngira kuba umusore w'umutunzi ari ibintu byiza rwose by'agaciro. Uwo muntu acarabaza Yesu ati mwigisha ngira icyo ugira ndago ubwami bw'Imana. Hama Yesu aramwishura ati murazi ijambo ry'Imana rivuga kwirinda ibintu ko umuntu abwira Yesu ati jewe byose narabigendeye naravyirinze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu aramuraba mu mutima ngo aramukunda bisigura aramuraba mu mutima asanga nivyo yarabigendeye. Yesu ntiyaciye amubwira ati rero wewe umunsi wavuye muri no mubiri tuzoba turi kumwe. Yesu ashambwa ati genda udandaze ibyo bise byose yagaburira boro nta muzungurikire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wa muntu agenda ababaye hama ntiyabidandaza. Donc inkuru y'ubiheruka murankunda kongera ko kino kintu ujya musori yagenda akabidandaza akabigaburira boro agacaza. Yesu ntiyari kumubwira, ubwo Yesu yagucambwira ati ubu rero wewe mu bwami bw'Imana umusavuye muri rezo. Oya, Yesu yari guca muhindi condition gushika ujya muntu agarutse akabwira Yesu ati uraziga Yesu ibintu wasavye navyumvise muga navyo noshobora. Yesu acavuga ati exactement, nta muntu n'umwe kubw'ivyo yakoze ashobora kura ku bwami bw'Imana kiretse wizeye wo yatumye. Yego. Mu bisanzwe kujya kurujya muntu yagiye akaja kubabarira ubusa, iyo agenda n'amahera yiwe ntabigurishe akigarukira akavuga ati ibintu usavye ntavyo nshoboye muga ndacashaka kuja mu ijuru. Yesu acambwa ati yego nivyo ntavyo nshoboye, kuko nta muntu n'umwe afite ico yo kwishoboza n'amaboko yiwe ndana ku bwami bw'Imana. Niyo yari kubinyisha urani iyo passage muri Bible, juste passage urva uwo muntu aragiye yari mwiza yari ntore. Yego. Chapitre ikurikira ivuga inkuru ya Zakayo. Zakayo yari mubi, yarafise intahe mbi, abantu bose baramufitiye imihari n'ibiki. Zakayo aduga igiti, avuga ati nanza kubona Yesu gute kweri. Zakayo aduga igiti kugira abone Yesu. Yesu ashitse munsi y'igiti, Yesu arunamuka. Deja wonyene Yesu niwe muntu wenyene wo kunamukirwa guhangago ku. Yesu mbere yiwe haje umubire twese twakwita umugororotsi. Nta umuntu yashoboye kubaho ubuzima bwiwe bwose atavye atabeshe. Ambise ijambo ryavuze ngo umutunzi bisigura ngo yarakoze akazaronka amahera adatrishije ativye atabeshe. Muga Yesu bahuye Yesu akamuvugisha nko kumenga mbwiye ati menga muteye akagere. Muga Yesu ashitse ahantu hari umubire w'umunyavyaha bizwi mu gisagara. Yesu yunamutse ku Yesu umuravye imbere basumubwira amanuke kamemereka kunamuka kumurabwe mu mbiri. Mu mbiri twese turamuzi nta nahagira n'umusuma. Yesu yunamuka kumurabwe ati manuka kuno munsi ndari wawe. Ubuntu rero nubwo wari gutabwa utari kurabwa, umugororotsi yaraje no mu nzu yiwe muri za tapi zavuye muri bya bintu yiba, muri zanja zavuye muri bya bintu yiba, muri yanzu yavuye muri bya bintu yiba. Yesu ayinjiramo kuko umuntu abizi ko ari mubi bikwiriye, muga akababona ngene umugororotsi atamunenye, atavuze ati tugende umugororotsi sino kwinjira mu nzu y'umunyavyaha n'izi ntebe zose z'abasoma w'ivyo nazo nicarako. Yesu yinjiye, Zakayo wenyine arivugira ati ndasubiza ibintu byose n'ibyo. Yesu nigeze ambwira ati wagisuma we wamubeshi we. Yesu yamweretse urukundo. Yesu yeretse urukundo umunyavyaha, yahaye ivyagezwe bishasha umunyavyagezwe. Yahaye ubuntu umunyavyaha uwubaha ivyagezwe mu ngeri ivyagezwe bishasha. Kubera iki? Ivyagezwe vyatanzwe kugira abantu babone yuko badashoboye atamana, si kugira abantu bagororoke. Ivyagezwe bishoboye n'ububaye umugororotsi wongerwa ibindi.
mugabo uvuze ati ntabara je ntabara nuko ndabizi nganda umunyacu ubwe baranyanka ko ndabiba mugabo baranantinya kuko je ndi umubosi ababosi anonsi baratinyitse ababosi yo batubashwe baratinywa ni kimwe muri ivyo canke badakunzwe baratinywa ni kimwe muri ivyo ko kame mu busa amahera abantu babagukeneye mubwaremeye kuduga igiti ni sinye yo kwimara amazi mugabo Yesu yanunamutse kumuraba umvide zakayo mu kuduga igiti harimo kwicisha bugufi mugabo ntavyo bari gushobora kubona abantu muri filime cyabikina nako baramutwenga ari Yesu amubonye hejuru mu giti harimo kwicisha bugufi harimo kwemera kumara amazi umvide zakayo ari kuvuga ati reka ntuma ba protokole banje babwire Yesu ko ari umutunzi muri kino gisagara ashaka kumwakira neza mu cubahiro ciwe rero ubuntu bw'Imana ni burungi ku muntu gukora ivyo yigombeye ahubwo nibwo bwonyene bufise capacité yo guhindura umuntu ubuntu bw'Imana nibwo bwonyene bufise capacité yo guhindura umuntu nahandi gufata umuntu kwigura murenze indoro umwibutsa ivyaha vyiwe ubizi kumusuma amajoro arara incuro amaze gupfungwa niwe wazifunzwe oya kubwira umuntu ngo va muri ubwo busuma ngo busuma wishinga ngo buzokwica n'iki ibintu nk'ivyo kati busuma imisho simvye kamugatondo umuntu wese azi ko amaze kuba mu caha kikamunanira kuvamo imisho suvyuka mu gitondo ufata ingingo zo kugiheba ushika wisanze bum uri ndani ukagira culpability ukagira umutima mu bukababara ukigaye ukavuga jewe wapi peut-être nabwo gakitsa kanjengera na kafo iki ibintu nk'ivyo nta muntu n'umwe vyavyo bitababaza n'igihugu reka banze kuvuga ivyo ko n'igihugu tarakizwa uvyutse mu gitondo warayuriye amahera atari iwawe wanyoye inzoga wiciye ku gitanda uravuga ati none jewe ubuzima bwanje ko buja he nta numwe atavyibaza abantu bose bimborerwa nta numwe atavyuka mu gitondo yahevye inzoga iminsi yose avyuka yazihevye warahatidashwe ko urahatagize ibintu nk'ivyo atari amadini akaba vyuwe no ku muryango n'umuntu ariko aradodora mwarabo ku botike uheraniye gacuka kwejo wambwiye ngo aguhe inzoga zine ngo uzoyamuha hariho na zitatu waguriye Elvis ukavuga ati mperanye inzoga ndwi singira n'amahera ya bisi urumva akavyuka nta numwe misho mu gatondo avyutse adafata ingingo yo kubiheba none wowe uriko bibaza mu kuza kumubwira ngo izozoga wishinga ngo zizobice ngo busambanye imisho bavyuka mu gatondo babuhevye bikabananira babwire ko Yesu abakunda Yesu yeretse urukundo Lazaro yamweretse ibyaha vyiwe Lazaro yavyihanye byose umunsi Yesu aza agasanga Petero Yesu yabwiye ati mugume mu cyumba cyo hejuru agasanga Petero we yisubiriye kuroba Scenario y'umunsi wa mbere Yesu yihishurira Petero Yesu yesuyemo kwa kundi nyene Yesu kumureka gwa rukundo nyene Yesu yasuye kuza kumurondera kwa kundi nyene Yesu asubira kumukorera igitangaza kwa kundi nyene Petero aravuga ati yo ni Yesu kwerehera n'ubu nasubiye inyuma asubiye kandi kuza kunyihishurira mu buryo butangaje Petero yikubita hasi ati igirwa kure kuko ndi umuntu yanduye abantu muri Bibiliya bose bahindutse beretswe urukundo rw'Imana Yosefu bene wabo baza Yosefu baramutaye Yosefu yarabaye umushefu kari kajyo keza kubabwira ati Imana irabagabo yo maboko yanje basha ndabereka inyungu z'ivya uburebogera mwamuri ivyamwa vyo gucumura n'ivyo guhemuka wapi Yosefu yarababonye ati yo iraba ndasukona bene wacu urukundo abereka ubuntu abereka ikigongo Yosefu yabonye abantu bamucumuyeko abereka urukundo abereka ikigongwe abaha ivyo kurya ati subira muhira muzoze muzanye na muto wanje na papa mubazane nibiki ama Yesu niwe utumbe uburego represente Yesu umunyavyaha mu presente mu kugira promotion ivyaha vyo kugira promotion urukundo rwa Yesu rurakuraho ivyaha utunga urutoki ivyaha nibikuraho ivyaha uri kurabigirira promotion ego ubuzima bw'umuntu yizera ubuntu bw'Imana n'umuntu agendera mu vyagezwe canke sinoba ngo yizere vyagezwe ubwo buzima butandukanye gute ubwo buzima butandukanye kubera ufite ubuntu bw'Imana k'Imana yabuduhaye kugira ati ubu rugendo murimwo ntimurushobora tutari kumwe okay reka dusubire ku ntango basi ingene ivyagezwe vyaje abanyisirayeli baratemberanye n'Imana mu bugaragu atavyagezwe bihari abanyisirayeli bakagira ibintu bakidoga kwicwa n'inyota Imana ikabaha amazi undi musi bakidoga kwicwa n'inzara Imana ikabaha amano undi musi bakidoga apana bagasenga bakidoga Imana igacibaha ivyo bintu bidoze basaba umunsi bacabwira Imana ngo Mana ngo ubu rero ngo twebwe ngo turakwemereye ngo tuzokubaha ngira nko kuva 19 batangura guhama kubwira Imana ko nabo hariho ibintu bagiye kugikorera
Imana twebwe ubu nukuri turakwemereye tuzokubaha icyo uzovuga tuzokigendera ibintu nk'ivyo batangura bonyene gushira amategeko hagati Imana icyo ngo babwire ngo ntibazosubire kwegera uwo musozi bawegereye bazopfa none ko kare bahora bawegera ariko baba ntihagire ico baba kuko ati n'inka n'ibitungwa ntibizohegera bihegereye bizopfa difference hari hagati y'ivyagezwe n'ubuntu ni ubuntu nuko ureka Imana akaba ari yidesida akaba ari kurongora akaba ari gushoboza akari kubira ati tambukira ngaha tambukira na hajye ivyagezwe ubu bw'Imana utimana jewe bino bintu nzobikora Imana bino bintu je nzobikora hakubwira Imana mana bikore umugororotsi yapfiriye umunyavyaha iryo jambo womenya ico ridebloka ku muntu yemeye kwisumeta munsi y'iryo jambo mugabo ko abantu bumva umenga bashaka guhimbara Imana mugabo bashaka guhimbara Imana mu gukora ibintu guhimbara Imana ijambo ry'Imana riri clair none Yesu niwe mubajije dukora ibiki kugira tunezereze Imana Yesu yabishe ijambo rimwe nimwizere uwo yatumye icyo jambo rimwe Yesu yabishuye ni ushaka guhimbara Imana ese kuja kugwana n'amategeko ese kuja kugwana n'ingene usa n'ingene wambara n'ingene ibintu je ni ethique birabaho bien sûr nituza gutembera turi gusa ntuzagira ikintu bikeka nitwambiza mu bantu tumota nabi duca tureka koga eka iyo ni ethique ni ndero isanzwe naho tubura umukirisu niwaza mu bantu utoze next time bazogusohora biroroshe niwaza wambaye impuzu zitujena simaka tuwe turabakirisu iri kurikira tuzogusohora cyo gwe tuti ngari bambara uko kwa president ntivyemeye kuje utambaye kirato gipfunze neza kinyegeje amano biroroshe nta birebire ntaki iryo tegeko yarishizeho rirahari hageze kujayo nagomba kabura mu boss uriwe mu ijipo yawe n'amasandari hageze ko winjira wambara ikirato cugaye iyo ni ethique isanzwe nibiki mugabo hageze ku Mana reka tureke gufatanya ibintu byo ngahi wacu bisanzwe bya protocole bisanzwe uzorabe iyo umuntu ariko aranywa mu Burundi ntibabikarira bahorageragezo tu publicité muri cyo kutubuza guterera ibintu mu barabara ibi plastique canke ibiki uzorabe iyo uri kurarengana ukabona umuntu mu muduga aterega plastique canke igishishwa ukuntu hora wumva babaye rijya barabara sigi wawe nta kintu wari gushobora kwirenganira ufite amategeko nuko ameze turabana beza ibintu bibi biratubabaza n'ivyo atari twe twabishinze umuntu aterega ishusho mu barabara biragoye ko tubitokubabaza biragoye ko bitokubabaza ni umuntu aterega ishusho mu barabara n'amategeko mugabo rero urumva nuko cyashaka kuyafata nko kumenga ayo mategeko rero bayagira ayo guhimbara Imana niko tumeze ubusuma bataravuga ntiwiyibe kwiba byamari icyaha ubu nyene disir twoja muri rya bihugu byo mwishamba peut-être haracyari amaparti menshi ubutumwa bwiza butarashika tukababaza tuti ngaha muragira ivy'umugore n'umugabo ati ego ndafise uburenganzira bwo ujya afise uburenganzira bwo gutora umugore wawe henshi twosanga aho yaye tuti ngaha muragira amasi irya sikitwa gwawe ni kuvuga iki ubusambanye kwiba uza gusanga ari kwiba bitemewe atantuze mugabo urumva inzira nimba vy'ukuri ivyo nukuragira ushaka guhimbara umutima w'Imana nico ushaka ijambo ry'Imana ribivuga ko iki ibikorwa jewe nkikizwa nenda bizi ko mu vya mbere bizonezera mama aruko notaha kare Imana ntihigeze binsaba gutaha kare je natashe kare kugira nezereze mama kubyo naho twaba turiko turasenga bikaryoha nabanze nti oya 20 rigeze ntarataha ava mpomba cha yantahe yanje yimuhira jewe gutaha kare navyadukanye kugira nezereze mama si Imana yabinsavye ubeje mu gitondo mbaye pastor nkaje imbere nkacitangura kugira abantu yuko kugira banezereze abavyeyi bawe arimo akabatahe kare agacagira umbwira ati yaje ntabavyeyi ngira naje ndamubwira iki nawe bisigura ahubwo ifa kubwirana uti ahantu uri ahariho hose uri aba ku kazi aba ku ishuri aba meme naho goma kari umuntu uva converti w'umupapa nawe yocagira iki nta numwe aza kumutegeko ryo gutaha kare mugabo arafise ikintu lisanse kugira mu rugiwe kizobera itara we wacagira iki ni kuvuga hakubabwira ivyo je nagize lisanse ku create muri bo iyo nyota yo gushinga intahe aboho baba memera gaca murongora ati rero wewe hajya ku kazi wawe wogira ka imitima yabo uyikonekse kuri jewe wowe bamurikiye n'umuco ni kuvuga ngiki ibintu guca bigira itegeko kuvuga ngo ngo unezereze mama wawe gira ibi bigi we nivyo wagira unezereze mama wawe ahubwo abo bantu babwira ati rero iyo umuntu akijijwe uguhinduka kwiwe yego ni hagati y'Imana yiwe kana bari ruhande yiwe barabijyako umwe wese aca yitora ikintu ahora agerageza kideranje abantu nta remarque mama yaramaze kuma kenshi yariya none utasha ya masaha batuye bizogenda gute nende bizi yuko umunsi nota natashe kare 3 fois intahe yanje mama yarayigejeje hano hose yuko nakijijwe ngira ngo na fight nari kujamwe zo kuvuga yabaye umuporoti yagize ibiki kubera mpindutse mu ruhande yashaka ko mpindukamwo
umviriza n'ivyo buporoti ntacyo bikimutwaye n'ibintu byose ntacyo bikimutwaye n'ibiki ngo rero urumva ikibi nuko abantu cyo bitwara ngaho mugabo mwibanga ibindi Imana ariko iransaba je ntivyari byo gutakari byari byo guheba gutirisha mu ishuri byari byo kugira ibiki nivyo Imana ariko iransaba bindi ubundi bugororotsi bwo ku ishuri nabwo imuhira gutakari ku ishuri guheba gutirisha mu quartier kwiga guheba utujambo tubi guheba kurahira guheba kugira ibiki n'ibintu nk'ivyo bien sûr izo nzoga ntimukizisangira n'ibiki hose abari ibyo bintu bitandukanye mugabo ivyo bintu sivyo kunezereza Imana ivyo bintu nivyo kubera umuco abo muri kumwe sino Imana uko mbwe namurajana ntihajya Paulo yavuze ati ushitse mu gisagara ugasanga kurya inyama birabatsitaza reka kuzirya nugira ubwoko ubutumwa bwiza kubera inyama uratsa kuzirika kugira ubwire ubutumwa bwiza mbwe inyama nizishya zicika icaha hamwe bo obrije guhamagagwa muri ico gihugu ubuzima bwawe bwose uzorika kuzirya ubuzima bwawe bwose kuko ubutumwa bwiza burutakamara inyama umunsi no kuri tuveje mu gatondo Imana impamagariye ahantu ngasanga aho hantu bambara impuzu z'insato Imana igacyamamagara ubuzima bwanje bwose nzozambara gushika mfuwe sinzova suye kwambara Jordan ivyo biheze kandi nta mubabaro numwe nzogira kuko ubutumwa bwize ngo butera umunezero jewe rero kugendana n'Imana tubaye turekije gushaka guhimbara Imana mu tuntu tudutegeko n'ibiki aho Imana gushaka wewe sinshaka uri nikuvuga Imana yari ishaka yuko mugirana relation personnelle ikakwibwirira akiwawe sino ukuri n'umusaraba ukuri ni Yesu ukuri ni mpemu yera ukuri nuko dufise umuvyeyi mwe papa dawa twese se umwami wacu Yesu Kristo amadetail nayo yandi y'ibikini ukuri ngo bintu ngo byoce ngo ubwo buntu ngo boca batwara gukora ivyaha byose byamwigisha ko ari ivyaha n'amategeko y'igihugu bwavyarabihana naho ijambo ry'Imana ritobibuza ndabigize amategeko nyene yo kwikomina azomfata bamfunge yonyene niyo ni bimpene y'abandi sagasho niyo natwara umugore w'abandi sigihano imbwira nta kintu na kimwe kirimo no muri ajya amategeko sinayo kubahima bien sûr nta muntu bayubaha Imana ntayubaha ajya ntibishoboka mugajya amategeko nibisigura kubaha Imana ajya sayo kubaha Imana ajya nayo tegeko y'umuntu ari wese lisanse kubaha Imana selo Imana igukeneye na Imana igukeneye je mu bintu byazanye ikirere ciza muhira umunsi umwe mpamira arambwiye utashe uzohora uramutse abana muvukana na papa na mama baramutse ubu nyene rero ubona ko aranyumviriza muhiri wabo batabigira hari wundi ariko aranyumviriza muhiri wabo babigira ntaza kumva ubunene buri muri ivyo twemera dusanzwe turamukanya tupite mwana mu kizungu aho bahana n'amabizu mama ibikino yumva umenga byo nibige kuravuga nibiki mugabo hari wundi ubunyene wabo batabigira akavuga ati avuga ati ndabasanze muri saro kana nashika niyicarira cyane nirenganira nigira mu cumba ubu ngira ngituru ndabaramutse uko tuvukana twese nibiki ibintu nk'ivyo mugabo wewe nyene mu kubigira kumva ko muri wewe hariho uruntu ruvuye ko ku mutima kubera iki ugije kwemera kumvira Imana kuko umenga nico ubono mugabo kandi no muri nyana naza kubwira ngo mpego ivyo niwe bihaje kuzura turamutsa nibiki ngo genda hariya ngo nambi yambuye baza ko ari 10000 umviriza ubaramutsa gatatu irigira kane ubona wa mbere atangiye kuzara baramutsa nawe yego muri narabigize gushikana papa tasha agituriye ko turamutsa gushikana papa tasha kandi biri bintu byazanye iyo klima mu nzu kwanze kubanza kuduconnect ko rero kijijwe rya mbere je naho umenga imuhira n'ahantu hameze fresh ibintu byose bimeze neza n'ibiki waba dukijije ukarasigwa n'umuco ucubona ibintu buri mu buzima bwabo hari umenga ntacyo bitwaye kubera wikompara n'abandi uvuga uti ya kameme banakatura baruta muhiri wabo ibintu nk'ivyo oya mwese muri ufite muri ko mikompara mwese muri mu mwijima jaune blanc icafuye ikintu biki byose umenga ivyo bintu birera mu mwijima vert bleu noir gris byose birirabura nagushika itara yimuritse itara muzo bavuga uti iyi si gris iyi si bleu iyi si iki kimwe cyose kikaja mu kibanza cyacu umviriza ako kantu gusa gukora mukanya gusa karakreye iyo klima ni mpemo irabimbwiye nariko ndumvira Imana kandi ibintu by'introduce meme n'inyungu n'ubwiza bw'agakiza ko bose baravuga ati ubu bono biga ariko aragira abwadukanye kuva kijijwe avec le temps réaliser ati subu bono bya iboro byaraduconnects byaratumye wumva iyo swingi kura mukanya n'ikindi ntuze rero ugiye gufasha bijya bintu 10 ngo girize kugira ibyo kumvira Imana courage la fois passée narumvise ko avuga ko avant 2015 amanade yavuga cyane ibintu bya politique et puis après 2015 atanga kuvuga ibya football atubwiye kare est-ce que urizeye ko umunsi umwe tuzokumva ubutumwa bwiza nkuko twumva tuzocana tuvuga ati no munsi tukaja kurigara abapeti bo tuzakuyaga ubutumwa bwiza tuzakuvuga Kristo Yesu tuzakuvuga
uwapfuye akazuka tuza kuvuga ibintu nk'ibyo umunsi umwe bizoshika ivyo bintu gerageje kuraba urugero ubutumwa bwiza bugeze ko iki gihe umunsi umwe nageze kwaza umugenzi wanje niko mara numva bavuga ngo Yesu azoza vuba ni hama nkaba mbona parti nyine y'isi ubutumwa bwiza butarahashika kandi Yesu yavuze ko arindiriye ko ubutumwa bwiza bushikira abantu bose acambwira ngo nibaza yuko ngo mu minsi ya nyuma Yesu agiraze hazobaho acceleration y'ubutumwa bwiza gushikira abantu benshi ati mugabo buzo bari mu buryo nyine bwa miracle nyene ari Imana nyene yabigize nyene mu buryo bwa miracle nibiki rero asha jewe nk'umwana w'umuntu nishe nk'umwana w'umuntu vraiment sinibaza ko umunsi umwe hazoba ari ijumba radio nyinshi sizi gikirisu sinzi ko hazavuka radio nyinshi zigikirisu kuruta izitari zigikirisu amango kuri ubutumwa bwiza bube bwinshi kudeja n'ubu urabona ngira ngo inyuma ya Vyizigiro Destiny kuri Hope na Destiny sinzi ko hari izindi nyinshi zihari sinzi antwajewe nzizo sinzi ko bari nk'iri ruguru canke hiyantwe Bujumbura nzizo arizo zifise intumbero nyene y'ubutumwa bwiza n'ibikijana kwijana baziracari zike gose paraporo izindi zihari sinzi rero mwe rashaka ko influencer kujya ba Joyce Meya bariha amafaranga kubwo ubutumwa bwiza ku buryo usanga televiziyo muri Iran icisha mu ubutumwa bwiza kubera amahera yarishe rero ifeza n'inzahabu n'ivya papa nimba kwisi yakora amahera arico bubaha umunsi umwe arashobora yabasukamwe akagira ati abakizwa n'ababona amahera ko barasuka ku ma media yacu gato bavugiriza ubutumwa bariko baratumwanya mugabo bagatangara kumbe wari umugambi w'Imana peut-être ni 20 ans za nyuma ku buryo ifeza n'inzahabu nakare bikora ku isi gusa bisigaye byose bigira bikore mu kuvuga ubutumwa hama twitahire rero sinzi mugandi ico nzi cyo ndazi yuko umunsi hageze nzira z'Imana Imana hageze kushitsa ico yavuze ntisaba inzira yego twatahuye byinshi kuvyerekeye ubuntu bw'Imana ariko kumenya ngo sinogenda hako bajaganuka addiction isigure ijambo addiction neza sinzi ko wowe yitahura udufasha addiction neza sinzi ko byifite ijambo kubohwa canke ikintu kiri mu buzima bwawe uragikora mugabe muri wewe icifuzo cyawe yari yuko umenga umunsi umwe wovyuka mu gitondo ico kintu utakigikora mugabo abo kamenga uko ushaka kutagikora ni kugikora ku buryo partie ya definition ngira ngarukire ngaho ico kintu kikuboha kigufata Bibiliya ati cyaha kikwizingira ko vuba icyaha kikwizingira ko vuba ikintu mugabo wamushaka musazi inyota yawe y'ukuri yari yo kukireka uwo guha buto ngo ati ni wafyonda kuri iyo buto ejo ntatabuzo bukinyo wifyonda kutarinze no kuyumvira ubundi ati niwo gufyonda kuri no buto amamvi suicidaire yawe yo gushaka kwiyahura iyo urarahagaze ntazo vusubiye kugira ugasanga wifyonda ko directement ngabo ugasanga iminsi yose ubyutse mu gitondo uja kugugeringa kuraba ingene umuntu yiyahura uja kugugeringa uraba donc selon ico kintu kikwizingira ko kibi urumva ni wace byinshi bari abo busambanyi amatabi inzoga iki hariho n'abantu nibaza yuko sinzi ko ni permise kuvyita addiction mugabo ugutsikamigwa mu buryo bw'ivyiyumviro kuremerwa mu buryo bw'ivyiyumviro ugasanga umuntu arasi ivyiyumviro bibi soit byo kwiyanka ko kenshi ko kwiyahura kenshi kibiba biri mu vyiyumviro n'ibikini kibintu nk'ivyo rero hariho izo ntuze nyinshi mugabo kenshi umva addiction kenshi duteba ku bintu usanga ari ikintu umuntu akora donc habaho pose acte nimba arico wishiramwo cyangwa arico konsoma mu bundi buryo bwose butandukanye kenshi iyo dufise ikintu mu buzima bwacu ari cinshi uko reflexe ya mbere twese tugira uca usanga twagihindukirije ko attention mesha kino kintu je no gikira gute kino kintu je no giheba gute kino kintu je no gikira gute kino kintu je no giheba gute ku buryo usanga n'ibintu vyiza wahora ukora warabikuye ko attention inguvu zawe zose wazishize ku kibu ushaka guheba ku buryo n'ivyiza wahora ushoboye gukora wari warageze ko byari bisigaye bihari mu buzima bwawe warabikuye ko attention warabikuye ko inguvu kumbe mu kugabanuka kw'ivyiza byari mu buzima bwawe nibyo bikomeza umwanya ucuba mwinshi niki
alors que hariho ikintu mu buzima bwawe udakunda tugaba tucite addiction cyangwa tucite icyaha cyangwa tucite iki ubuzima bwa attention yawe yose ntucu yihindukiriza kuri cyo ushaka kuvamwo. Attention yawe lisanse kuba aho uri kuraja kuko umuntu yari ko aragenda mu kibuga cya football twese nta midugo duhora tubona n'ibiki n'ibinogo muga turatubona umukinyi asitaye ku mupira agize ibiki n'ikintu nk'ivyo mugugu muona vyuka agerageza kurondera asubira gutumbera rya goli nta na rimwe afere yuko yawutsitaye ko ari icishika inkuru y'ubuzima bwiwe. Mugabo twese kubera surtout reka dufatira umukirisu kubera bago presence ubwo bugororotsi bwuko kuba udakora ikibi aribwo bugororotsi bwawe tuvuga uti ya bigino nivyo vyiza bindi uri kurambwira n'ibiki genda cyabyukira mu masturbation iminsi yose ivyo vyiza bindi uri kurambwira muri je bihari n'ibiki oyaye birahari kuko musugizwe n'amasaha 28 ivyo horo vyukira ngo birabifata amasanga bifata makeya ari masaha wari yakora mwiki urumva icyaha cyose nigenge zosorogwamo uzigwamo kivuga ubutumwa uzigwamo ugisenga uzigwamo giriki objectif ya satani bari yuko acha kubwira ahagurije kuvuga ubutumwa je gukora bya bindi ugacurika kuja kuvuga ubutumwa ngo kubera wakosheje iyo attitude ugize kureka kuvuga ubutumwa yongerereza ingufu zo kuja gukosha kuruta ko yongerereza ingufu zo kuja gukosha. Aha vy'ukuri gurije mu cyumba gusenga n'ibintu uri uravuga n'ibintu uri uraraba n'ibintu uri urakora uciyoreka kuja mu cyumba gusenga ubuhejeje kongerereza ingufu cakibi ejo uzogisubira facilement mu guparvenye kumwe ko wamukinye yavyuka arondera umupira atumbera igori. Twebwe intumbero yacu yari yuko nza kuvuga ubwo butumwa, intumbero yanje yari yuko nsenga muga hagati mu nzira ndiko ndaja kuvuga ubutumwa canke uno munsi turi mardi ejo ari mercredi ari nzovuga ubutumwa sanga mardi nakoze ikintu muga target yanje je yari mercredi sincha mpindura objectif. Rero abantu benshi ikintu kivyibuhije addiction zabo nuko harimo iyo kote yuko acakwa guhagarika ubuzima bwiwe bwose akagishira kwa attention. Ikintu umuntu ashize kwa attention nico gikomera nico kiramba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo duhindukirije amaso kuri Yesu turahindurwa tugasa nawe. Mugabe iyo wakosheje umenga uri kuvuga ati oya reka urubahutse kuraba Yesu n'ibintu wakoze banzu maramarura bino maramara ukura amaso kuri Yesu kandi ari wadufasha kugenda turasa nawe. Suko tugenda turareka gukosha tugenda turasa na Yesu uko duhanga amaso Yesu nivyo bidushoboza kudakosha tugasa nawe. Sukureka gukosha biduha gusa na Yesu kuraba Yesu biraduhinduka tugasa nawe bikadushoboza kudakosha. Yego rero bien sûr hari ama addiction mwamwe mwamwe ushobora kuranga kuyaga n'umupsikologe ikibintu nk'ivyo arashobora kuguha ama tips peut-être je ntanza yimwe mu gusumba ama ABCD abantu bafite ibibazo vya masturbation abantu bakunda kuguma ari bonye n'umwanya muremure mu nzu ivyo biri automatique uri umuntu agira kuko ni ibintu bikorana si ibintu bukora en groupe uri umuntu ugwijije imyanya yo gusohoka ugwijije imyanya yo kuja gusengera hamwe n'abandi kuja muri sport kugira ibiki abantu benshi baba bumva umenga ntaco bamaze ntaco bariko baraserva muri societe exactement nta nemuce cimvire guca mu mutwe uri kumwe n'abandi kuko uri kumwe n'abandi bavuga ibintu byinshi nawe kumva ama idee no giriki uzoja ejo tuzojana ugacuba active mugadeke uri wenyene niho twiyumviro tutuma umera nk'ukugwisha ingese tuza. Rero singira ntange solution ijana kwijana solution imwe natanze ni muri nyinshi bien sûr ushoboye kuvugana n'umupsikologe ushoboye kuvugana n'umupastori ashobora kuguha izindi ABCD mugabo reka gushira ingufu reka gushira amaso yawe yose ku kintu ushaka kuvamwo. Shira amaso yawe ahantu uri kuraja ivyo tujamwe nivyo tuza turatsitara tugwamwo ku munsi mbwa ntibicike histoire y'ubuzima bwacu hama ikintu cikije nyene kigashinga imizi ukamara imyaka ukijije mbwa kihari mu buzima bwawe. Cyo ndabizi yuko ari abantu benshi baguye kuko bibaza ngo babaye sincere avuga ati Imana jewe hako mbandanya nsenga nkora bino bintu numva umenga ndumubeshi cyengira mpebe gusenga ngende ndabikore hama ebana umunsi washatse kunkiza uzonkiza hama nze ntabikora. Urumva ukibikora vyitwa ngo wabiguyemwo zitwa intege nke biba ari ibintu wakora sometime ni kuvuga undi mwanya wahora uri kukoramwe ibintu vy'akamaro. Yego cette fois-ci umva umenga ubaye sincere vya bintu guruje kubikora temps plein
bigira byo kubuzima bwawe bwa misi yose kare waho rugwa kubera mapi yaryoshe ugasanga wanyoye inzoga none ubumva umenga ngo mama ngo uri kurabesha ngo uri kuraba sincere ubuguru byo kuzinywa kuva 11 gushika bwije ngo niho rero ubaye sincere sivye ni satani yatsinze ubwo urumva ku bana b'Imana biroroshe kuri abana b'Imana ubugororotsi bwabo bupimira kuvyo bakora yakoze ikinazi yuko kitemewe kitari ciza acavuye ngo ubugororotsi byo yabutakaje ubugororotsi ufise kuri wewe ubu ufise kuri Kristo ari umugororotsi nibwo yakwambitse ubugororotsi dufise twarabwambitswe twarabuhawe na Kristo nibwo bukujustifia imbere y'Imana ahubwo nibwo bukreya rero muri twebwe iyo nyota yo kwanka ikibi mu kutakora ikibi sivyo bitugira abagororotsi ko turi abagororotsi cyo twanka ikibi cyo tumwe twagikoze bitubabaza donc iyo wakosheje ntiwibaze ngo ubumugisho ry'Imana ngo uratera iseseme Imana ikubonera muri Kristo uri perfect ako kanumva muri we ko kuvyo bintu wabikoze wumva biguteye iseseme exactement ikorera umugororotsi kera mwaryamanye n'umukobwa mwanyoye doze mukaboregwa bwari ubuhizi mwavyuka mu gitondo mubiyaga mwirigara kuri kuno musi gutera culpability exactement kwero uri umugororotsi kera wabikumbagaza mu vyondo nk'ingurube mukabivuga nka fierté ubu warahi ufite urugororoka ku Imana muri wewe nico gituma yuguye ugasura kunywa ya nzoga cyangwa kaja muri abakobwa canke babahungu canke vya vyimviro n'ibiki uje wumva umenga uranduye exactement kubera Kristo yakwambitse kwera kwiwe jambo ry'Imana rivuga ngo babatijwe muri we twacitse impwemu imwe nawe ijambo ry'Imana rivuga yuko donc twambaye Kristo twicarikanywe nawe ahantu ho mu gicuru nico gituma ivyo no munsi bitubabaza kubera turabera nico gituma bitubabaza kare yari fierté kutwara ikintu cy'uwundi ujya mbono na muri iyo muzigo ujya mbono muri abishije hejuru kare yari fierté no munsi bishitse ugakora ukano kundi muntu urara amaso uragira ibiki exactement ko umugororotsi kare bari kubivugira kuri televiziyo exactement gituma bikubaza ko umugororotsi rero bandanya urugendo hari undi mutego mubi wamucuza kuvuga ati peut-être nibisanzwe nta utagira ikimunanira nibiki kintu kiri mu buzima bwawe cyama kikugwisha kitanezera umutima wawe wumva atari fierté ntuzogarike ugisengera nawe uzogisengera imyaka 10 uzondanye kuvuga mu izina Yesu kino kintu naco nkunda sinzi gituma kumacirepeta mu buzima bwanje mugabo jewe kivuga ucuvuga mu ndimi ucuvuga ubutumwa bwiza ucusenga uciye wisonzesha ucubandanye uvuga Yesu uryoherega ubuzima nkuko bisanzwe mugabe ico kintu ntuzokireke kibe normal mugabe kize kinakudefinise nikize ikidesida yuko gwe no munsi we witwa umubeshi sivyo cyende umwana w'Imana ambaye kugororoka kwa Kristo nicyakanye n'abana bo mwijuru inzitiro zanje zibaza kwa maso ibinkora ko birushanshoshanije mu biganza vyiwe ibinkora ko bitari vyiza ndabisengera ndavyihana ndabitunganya ndavugana n'umugenzi wanje akambwira amatips 2-3 ingene no kwitandukanya navyo bibandanije mugabo siyo genda afise intumbero iyo ndiko ndaje twahuriye mu nzira ndiko ndaje kuvuga ubutumwa twahuriye mu nzira ndiko ndagenda gusenga ndaje gusenga biragusha mugabo nti kuko ibintu vyose dukora mu izina rya Yesu ni Yesu yaduhaye access yo kubikora sikwera ingeso zacu sikwera ingene tumeze sikwera turabana beza sikwera no muso tigeze ubesha sivyo ikora Yesu yaduhaye iyo access hari akantu atahuye en fait iyo umuntu afise addiction kanaka ugasanga arakijijwe kandi meme araguma aja mu ishengero nkuko bize agasenga akamara n'umwanya ugasanga arashobora gufata umwanya kisondesha agasenga akaja mu séance de prière nk'abandi bose aho ugasanga iyo addiction yaranse guhera haba habaye reka mvuge kino kintu itegerezwa umunsi umwe kuzohera niyaguma ari centre muri gahunda yiwe niyaguma ariko aravuze yambwe bw'ikiriso buri normal adaciye ahindukiza atangwe kumva umenga bimwe vyose navuga ku ntango yumva umenga ntiyo kuba gusenga kubera yagize bijya niyo kuba kuvuga ashoboye kuguma muri game yiwe yumva umenga ati Yesu jewe rashize hano ngira ndakuvugire ndagushingira intahe mvuga ubutumwa bwiza nimba ndi pastori nimba ndi mwigisha nimba ndi muririmvyi nimba ndinde jewe kino nzokibandanya kino kintu naco sinzi je naco nkunda vuga kinkiza reka dufate ko ari umuntu ari muri addiction ariko aranyumva ubunyene hari igihe mpemu yera kugira ati rero wewe kino kintu kigwamo kenshi kwero buri kumana naka reka kubonana nawe ukabandanya ubonana nawe donc muri wowe urabizi igituma addiction yawe ibandanye urabizi ngira ngo sino navyita na addiction kwanza urumva haba arimo presque no kubihitamwo
urazi uti jewe ijwi ramaze kumbira kugabanya kubonana na naka tutari kumwe sinisanga nagize bino bintu. Reka dufate cette fois yuko uri umuntu uhora ubisengera ukagira ikintu mugabo utabona ikintu na kimwe pratiquement atakintu ubona cyo gukora uvuga uti jewe hamwe no gukora kino kintu byo gukora iki natagihari cyo gukora doka nuvuga uti jewe ikintu gishira kunkura mu bintu ndimwo ni miracle ivyo kugira naririnze abantu narazimije telefone nararetse kuraba filme naragize ibintu byose mugabo ico kintu naragiye kuvuga ubutumwa narasenze narisonzeje mu gice kintu kigoma kigaruka ico kintu naco nyene kirashobora kuzokira kubwi gitangaza c'Imana mugabo ico kintu nawe reka nongere muri no party kirashobora kuzogumaho ubuzima bwawe bwose kandi ntacyo kizokugira kirashobora kuzogumaho ubuzima bwawe bwose kandi ntacyo kizokugira kubera iki bien sûr si twe tuvyihitiramwo ko ngo uri kuranyumviriza cyo vuga ngo rero ngo neza ko jewe kici wanje ari kimwe bigi yavuga kizogumaho sico si wo vyihitiramwo ni Imana imenya ko ico kintu kizogumaho wo gumana kwa kwirinda kose ugumana ya attitude yose nimba hari ubisengera nimba hari waturuka vuga uti mu izina rya Yesu nawe basho ufise kuwe ntuzoreka kuvyatura mugabo wo parubenye kuguma mu nzira yawe yo gukora ico wahamagariwe gukora ako kandi ndakongeyemo kubera iki ndakongeyemo kubwa karorero ka Paulo niwe amajambo y'Imana yose atubwira ko mushishago ya Yesu twakize ingwara zose ari muri Bibiliya kwera Paulo nibindi byinshi vyage murambika ibiganza ku bagwaye nibindi byose vya byinshi inzoka yaramukomoye aravuga ati yayina umengani Paulo inzoka yakomoye acaye kugumurira mu muriro ntiyagira ikimugira ntuze bose aravuga ati uyu muntu ninde nibiki mugabo Paulo wonye navyivugira ati nari mfise ko yarafise bamwe bavuga ko ari ingwara canke iki Bibiliya Paulo yari yahise ngo intumwa ya Satani ngo mubiri iki kintu nk'ico cari kintu muri we nk'umukozi w'Imana ajisha kutari sansi kiba kiri kuri we mugabo cyagumanye nawe ubuzima bwiwe bwose yacise ni Paulo yacise intumwa ya Satani cyari mu buzima bwa Paulo yatubwishuriye y'amabanga yose muri Kristo donc hari ibintu kintu gishaka kuza mu buzima bwawe kikakwizingira ko mugabo ku buryo handi hageze n'umuntu avuga ati ndakubaze waravuze ubutumwa imyaka 30 ugwana na kino kintu yego niyo natangazwa yuko Jean bari kurakora ikintu cy'amakosa yatangazwa wabantanije gute kuvuga umuriro kuvuga ubutumwa ukurahe exactement ko naco bifana kuvuga ubutumwa arico naremewe arico nahamagariwe yanumbira ubuzima bwanje kino je naravuze ngene ndagisohora kino nabuze ngene ndagisohora ntantuze warabisengeye narabisengeye navyisonzeshereje narabwiza umutwaro wo mwibanga narabwiza umutwaro public narabibwiye nakana ikintu nk'ivyo rero just kuri iyo example ya Paulo nuko si twebwe tudesida ku ikintu tubana naco mbandanya kurondera ngene ndagikira sindeka kugisengera sindeka kumviriza impanuro canke iki mugabo nukuri icakamaro nuko umuntu aguma kuri focus yico akwiye kuba ariko arakora nukuri nta muntu numwe nibaza yuko ni comme tubizi nayo tuvyemera nayo ko Yesu yari umugororotsi cyane kuri jana kamwe munsi babwira Yesu yuko ari yuzuye abadayi bamututse ngo arimo Beelzebuli canke ibiki ibintu nk'ivyo ntibazo kubera ari umugororotsi karamugira akantu kubera umugororotsi ari identité ye principale bamututse igitutsi cyo ari umukuru wa daimoni byaramugira akantu nyene ubwo kuntu atajashapura ngo akorora umuriro atajashapura ngo akorora umuriro canke ikibwira abantu ati mwese kwanza mwese ngira muciki biragi muzosubira kuvuga mwihanye muvuze mutu turavyemeye kuri umwana w'Imana ibintu nk'ivyo cyanaze ko akokana ko kuba focus hejuru yuko hari ibintu biko biraba nukuri pensira ari ibintu ubona yuko wavyigemuyemwo niko rugendana nabanaka no gusamara kwawe nikindi mukaro nibindi bintu utimve bigi naho no bandi muri sport naho no gira iki bigi naho no hindura igihugu naho no gira iki simbona aho ndabihungira nintuze tukari ibintu ubona yuko ni Imana yonyene ishagira iti mwana wanje ingonga rero nibindi nabivutse nibindi bizogumaho comme conclusion hari umuntu we yashize ko akantu ngo Gwego urumva ngo abantu ngo bagendana n'Imana ngo bari experiment ibintu byinshi bitangaje by'ububasha by'ibiki ati rimwe na rimwe urashaka kwibagira kuri umuntu batabara kwibaza yuko
na utakira umuntu cyo kimwe n'abandi aterere bwo ngo ukeneye utuntu tukwibutsa yuko uri umuntu nk'abandi kandi kuko utuntu tudukosa tutagira umutwe n'amaguru uvuga uti jewe nano ngeze mu gakiza adacakora ibintu nk'ibi mane kavuga iti yawe bandanye ariko uraje gusa mugabo kwari kugira ngo umunsi nakurikiye abanyantege nkuzotabara ntuzobabwira ati va muri ivyo bintu muriko murasama uzubabarane nabo kuko ziko nabo kibigwamwo kandi byitwa ko ari kuba birengeye Big ngomba kubaza akabazo kanyuma ego ni byiza ko umuririmvyi wa gospel aja mu competition yateguwe na novuga gutya arimwe n'abandi bose batandukanye ba profane biki ni byiza hewe rero urumva nk'ubu umvuze nti si vyiza aca ndagusubiza mikro bangize iki basohoye itegeko ry'ukubwiye yabakosheje urumva ni kuvuga ni genre y'amasije abantu batanga ivyiyumviro rero mu bisanzwe abana b'Imana ibintu tureka kubigira pa kubera ngo ari bibi canke ari vyiza uko umuntu akura mu bukirisu bwiwe akurana bagenderagira intumbero y'uburyo bwiwe bwo kugaragaza Kristo cyo gushingira intahe Kristo umuntu rero iyo muri we ico kintu cy'uko ubuzima bwiwe bwo Kristo amaze kubuha intumbero yo gushingira intahe Kristo kenshi ntabagikenera inyigisho ya ibi ni vyiza ibi ni bibi abari muri ibi birashingira intahe Kristo canke ibi ntibishingira intahe Kristo umuntu nimusubira kugira izo ngwano kuko mu mutima iwe ibintu navyo mu mutima we bajije ati mbe kino kintu kirahesha Imana icubahiro cyangwa Imana icubahiro nta confusion nimwe irimwo ijwi mu mutima ubyumva mu buryo buri clair bino bintu ngiyemwo bizohesha Imana icubahiro nta kintu cyubahiro bizohesha Imana nigiriye kubw'inyungu zanje canke ijya noti naje ndayikeneye nibiki rero cyese nkunda parti ya ibi ni bibi ibi ni vyiza kuko ndabikureresheje ya ibi ni bibi ibi ni vyiza usanga ufise abantu oya twege ivyo navyo tugira mwebwe n'abandi pastor wacu yarabitubujije okay ibi navyo tugira kuko gatazumugira dadi yarabitubujije okay umunsi uzobura ahantu dadi atari hari muri wowe igipimo cyo gupima ngene uhitamwo left canke right uzoca ugikura he ciye kubganje se ko umuntu akwiye kwigishwa ku buryo adevelope iryo jisho ry'ubwami iryo jisho rya Kristo ku buryo kuko hari igihe biba ari n'ibintu bitari byo bya competition hari mu inyungu mukavuga uti mwemera kahubira ati ico kintu je biraza kunyungukira mu kuca uchance biraza kunyungukira ku rutucemeye ikintu atangora nigitwaye yugitora abantu bari na kuvuga bati ni naka afise ririya soko ikintu nk'ivyo muga mwemera kahubira ati aho hantu ni wavuga no biraza gutuma bibaza kubera kuvuze no kukina abantu bose ariko bararondera kubera wahaye ubuzima bwawe intumbero yo gushingira intahe Kristo avuga ati uyu muntu wose abari abashaka gushingira intahe rero yoshobora kuvuga no ntibigije mu bivuga ati vyose turavyemerewe gasi vyose bitugirira ikimazi uko umuntu akura umuntu arabaho akora vyose ko vyose tuvyemerewe buko umuntu muri maturité yiwe agenda araja mu bifisi ikimazi ku buryo hagari igihe umuntu haba hari ibintu je maze guheba muga nto guhebesha wewe turi muri secondaire wowe usanga umaze imyaka 2 mu gakiza warafashe ama decision yo guheba gutrisha nibiki umunsi bagira umujama wundi ku ishuri akizwe nk'ico cyo guheba gutrisha ntiwashaka kukimubwira kubwo atabanza akizwe ahadaze ku isengero asoma ijambo ry'Imana hama muri we ni ya develop iyo nyota yo gutangura gushaka gushingira intahe Imana biroshe kucumbwira uti rero mu bintu ikoresho byari byo gushingira intahe Imana ku ishuri akogwe bagutrisha karimwo muga mwaricaranye yaramaze amezi 6 akijijwe kandi umushingira intahe n'iki muga bagitrisha mu ishuri rero hama hari mwe mu bayurugendo aho umuntu muri we havyuka iyo nyota yuko Kristo agaragara mu buzima bwe bwa misi yose atangura kwemera guhomba inyuko nko guheba gutrisha hari amafacility ubuhombi byinshi harimo inyungu zuko utangura kuyiga nibiki ukigirira ubwenge mu mutwe wawe n'intuze kandi mwe facility kuza ku ishuri utize ko ruziko bicarana na naka azimate akaronka 18 harimo iyo facility harimo gukoroherwa umva harimo inyungu kana kuhomvye rero umva je préfère ko umuntu agenda arakura bonyene agenda arafata ingingo ku buryo hagari igihe aho
ingingo afasha ari bino bintu bimarira ku bwami, bino bintu bizotuma mvuga Yesu gose cyane nzoshika indani batangure kunyoha, batangure kumbwira bati bana kirazira kuririmba ivyo ikintu biki dufatishije akarorero ka Primusic iramaze gutsindwa n'umuntu atari umukizwa muri finale yaririmbye indirimbo y'igikizwa atari umukizwa yego yari kuba ari umukizwa ari gushaka kuvuga ati nayiririmbye ngira nshinga Intahe mwese mugaca mumwemera muti reka muri Primusic Yesu yahawe icubahiro. Donc gikuru ni mu mutima vraiment umuntu mu mutima iwe arashaka kuvuga ati ebana nimureke kungora ndi crise umugabo mu kanwa akababwira ati oyaye nimunjije Imana nizi umutima wanje rerererere. Big nakubwiye ko jewe niko ravuga ngo abantu bumengo no nogira ibibazo byinshi cyane ariko kubera ko yindi tubimara tugeze nga tugushimire cyane kadugeze gatanguye guso. Hewe mwakoze gose ego kiyago cyari kiryoshe courage ndabanze kuraba ibiganiro byanyu bibiri ica Bonheur ni ca Pasteur Lopez mugira ama conversation y'akamaro gose ebana nokuri courage. Merci beaucoup. Ego tugushimiye cyane dushimiye cyane abadukurikiranye twizeye ko ndi umunsi twaguhamagara uzokwitaba cyane gose nirukanga undi munsi zogipange fresh tuvuge sawa sawa. Dushimiye cyane abantu bose badukurikiranye kuri micro ya Uwabimuhereye Cedric nemfise umutumire Big ZOE twize byinshi kandi za ko umuntu aza kuraba iki kiganiro aza gufashwa cyane mwarahezagiwe.